Bon, mu bisanzwe abantu tuguma tuvuga ngo intambara ngo yoga no muri narabonye no muri ntuzeye mu nama nkuru ya ONU bavuga yuko intambara ishobora gufata akarere. Intambara yafashe akarere kuva kera kuva igitangura. Kandi iyo ntambara nubwo abantu benshi basa nuko bavyiyobagiza, ibi vyose vyahereye mu Burundi kuko ivyo muri ibihumbi bibiri na cumi na gatanu vyatumye ibintu vyose vy'amajambo y'amacakubiri atangura gukura, arakura mu karere. Abantu bahungira mu bihugu vyose vyo mu karere bava mu Burundi, hanyuma bigenda bifukera biduga buhoro buhoro gushika aho bishika kuri iyo ntambara ya M23 muri Congo. Rero intambara yashitse yatanguye yabaye iy'akarere kuva igitangura. Murazi yuko hari ibihugu vyinshi vyo mu karere vyarungitse abasirikare, bimwe birateba bamwe bamwe baravayo, hanyuma harasigara abandi nk'abo muri Afurika y'Epfo hamwe n'Abarundi. Abo muri Afurika y'Epfo barateba baravayo, Abarundi baragumayo. Intambara rero ibandanya ihuza imigwi hamwe n'abasirikare b'u Burundi bari muri ico gihugu ca Congo. Murazi yuko hari imigwi nka Tabara yaragwanye imyaka myinshi n'igisirikare c'u Burundi muri Congo. Hanyuma n'umugwi wa M23 n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho rero imwe imwe yabiri ku mpande zose, hamwe n'abasirikare b'Abarundi baragwaniye muri iyo Congo. N'ubu nibo bariko baragwanira aho muri Kivu y'Amajepfo. Urumva intambara y'akarere yabaye kuva kera, mugabo bakagenda bavyiyobagiza bakiyobagiza nk'ibibazo vyose vyo ngaho mu karere. Ku ibibazo vyo ngaho mu karere si ibibazo gusa vyoba biraba ibihugu bibiri canke ibibazo gusa biraba igihugu kimwe kimwe ukwaco. Ni ibibazo biraba akarere kose, kandi bigategwa n'ibibazo biba bituruka mu gihugu kimwe kimwe uko bimeze. Nko ku vyacu turazi yuko ibibazo Burundi bitera igihugu ca Congo n'ako karere kose ari ibibazo vyinshi biba biturutse mu bibazo vya politike biba biri mu Burundi. Ngira n'ivyo rero tuhava twihatira kwishura. Murakoze. Mu biganiro mwatanze muri kahise ka hafi, mwavuze ko burya ikibazo c'akarere, ingorane ziri mu karere no muri Congo zitashobora gutora umuturama mu gihe mu Burundi hazoba hakiri ingorane. Hanyuma mu misi iheze mu kindi kiganiro mwaravuze ko ibiganiro biriko biratunganywa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko bishobora gutora inyishu z'ingorane ziri mu karere. Ariko ndavye itangazo muheruka gusohora, bisa nuko muriko murasemerera muti nyabuna nyabuna Uburundi ntimubwibagire, ingorane zo mu Burundi ntimuzibagire. Mbega mubona ko mu biganiro biriko biraba ingorane z'Uburundi bariko barazirengagiza? Alors, icatumye tuvuga yuko Leta Zunze za Amerika zishobora kugira ico zoshikako mu gutora inyishu y'ibibazo vyo mu karere, vyari ibintu bibiri. Ubwa mbere ni junja ry'igihugu ca Amerika gifise, n'ingene abategetsi baho basa nuko bafise umuvuduko wo kuzana amahoro mu bihugu vyose. Hanyuma ica kabiri naco cabitumye ni ibikorwa vya diplomasi twagerageza gukora, ko twarakoze cane ibikorwa vya diplomasi kugira ngo twegere abategetsi
tugerageze kubumvisha ku kibazo cy'u Burundi eh, ari ngombwa ko gitorerwa inyishu kugira ngo ibibazo byose byo muri kajya karere bitorerwa umuti. Ivyo rero nivyo vyadutuma tubona yuko bishoboka, ariko mu nyuma tumaze kubona uko vyagenze n'uko biriko biragenda ubu, si ukuvuga ngo ibibazo vy'u Burundi baravyirengagije, nuko tubona ko uko biriko biragenda bata umengo bashaka gushira imbere cyane amareta, mugabo amashirahamwe atari y'amareta nayo bakagerageza kuyigiza inyuma, ariko ntiturahebura uko hari ibiganiro bizobandanyiriza muri Afrika. Baravuga mwaravyumvise yuko leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu ca Qatar bizohava bihereza ivyo vyashitse ko vyose kugira ngo bibandanyirize muri Afrika, mugabo bazoguma barimwo nk'abarorerezi. Bizobandanya birimwo abandi twovuga abandi bahuza b'abanyafrika umengo ni batanu, sindinda ngaha kubadondagura. Donc turibaza yuko ibibazo vyo mu karere bazovyiyumvira, nibatavyiyumvira naho nta kibazo ca Kongo kizotora inyishu. Ngaha nagomba mvuge kugira nishure neza ikibazo ca Emile, ikibazo co muri Kongo canke ibibazo vyo mu karere ntibizotorerwa inyishu n'intambara, kuko iyo intambara yari kuzana inyishu mu bibazo vyo muri Kongo biba vyaraheze, kuko hamaze kuba intambara nyinshi muri Kongo. Mugabo ikibazo co mu karere canke ibibazo byo muri Kongo ntibitorerwa inyishu, naho izo ntambara ziguma zikwegana ngurukirikirana. Nta nyishu itomoye y'ibibazo biri muri ako karere biratorerwa inyishu kubera intambara. Ibibazo rero bizotorerwa inyishu n'ibiganiro vya politiki, kandi vyarabaye muyibuke igihe intambara isubira gutangura ubwa kabiri muri Kongo mu 1998 ndibaza, mu 1998 ndibaza, isubiye gutangura hari hakiri umukuru w'igihugu Laurent Désiré Kabila. Intambara isubiye gutangura, harabaye ibiganiro muri i Lusaka bihuza abegwa n'amatati yo muri Kongo. Ico gihe nyene hariko haraba ibiganiro biraba Uburundi iyarusha. Mugiye muraraba neza uko vyagenda bitera imbere, uko vyagenda bitera intambwe i Lusaka hamwe n'iyarusha vyagenda bijana, kubera ikibazo cari ic'akarere cose kuva kiyagiye. Mwibutse neza amahoro yarashitse muri Kongo no mu Burundi acaraba mu 2004 hamwe no 2005. Uko rero ivyo bibazo vyasubiye kuzukuruka kubera amasezerano yashize kwikumu, haba i Lusaka canke Arusha, yose bayafutanganije batigeze bayakurikirana. Ni izo ntandaro zose zituma izi ntambara zose zibandanya. Nagomba mubanze mu vyumvi uko nukuvuga rero ikibazo cyo mu Burundi kidatorewe inyishu, ikibazo cyo muri Kongo ntikizotorewe inyishu, kizoguma na cone ari ibintu vyifukere bizosubira kandi bikagaruka bikabandanya. Urumva bashaka gutora inyishu ikibazo c'akarere, ikibazo cyo mu Burundi kirimwo hamwe n'ivyo bibazo rero biri muri Kongo. Ico ni ikibazo ca mbere nagomba kubishura kugira mu vyumve, kandi n'abantu bariko baratwumviriza bavyumve. Abasendedevdede ntibashitse ku butegetsi kubera ko batsinze, bashitse ku butegetsi kubera abantu barondera ibibazo byose mu karere ko birangira, kandi barabikoze birashika. Twararonse amahoro y'imyaka 10 ngira muravyibuka, mugabo hapfuye gusa gutangura ikibazo
cyo guhonyanga amasezerano ya Arusha na CNDD-FDD, ibibazo byose birasubira biravyuka. Nayibabwiye mu ijambo ry'intangamarara, amajambo yose y'amacakubiri yaciye avyuka, aragenda araduga gushika muri izi ntambara turimo uno munsi.